biraryoshe kubakira mu muryango w'abantu benshi. Ego biraturyo bon ni vibe monzo. Ego mwakuze muri iyo vibe, mwakuze muri proche canke mwakuze kira mutu na byake. Ya twakuze turi proche kwa famille z'abakongomani urazizi. Twama twakira n'abakuza, abatante, abakuzine urumva tuba turi nyine famille nyine abantu benshi. Mwigeze mukamwe? Mama no Rwandaise. Mama no Rwandaise, papa no Mukongomani. Muca muba mu Burundi donc mufise ama nationalité atatu CPGL. Nashuhudia nayo yavuye. Nashuhudia nayo nyene koreko nibuka ibuzima naciyemwo, nibuka ivy'Imana yagira nkorera, ubuntu bwayo ivyo yavuganye nanje yarabishikije, ntiyigera ibesha, ntiyigeze imbesha no kuri yamyeri mu ruhande rwanje. Ndavuga naho ngomba nshingira inahe ya cankuramwo kwandika iyo ndirimbo. Nashuhudia wema wako, nashuhudia upendo wako, nashuhudia fadhili zako, uwezo wako, neema yako, kuko wansezerani kutazokwigera unha kuri kumwe nanje, kuko wasezeranye. Urumva rero impamvu ivyo bintu byose byabaye kubera iki abavyeyi banje ntibari bari kubona mariage. Kubera wari mu mineur, wari deja nari nahejeje no kwiga na université. Ego papa aravuga ati uwo mugabo sindamushaka. Kubera aramugaye. Je nibaza yuko yamugaye, je sinzi. Oya apana kumugaya, genre no handicap kubera abavyeyi. Nukuri nta kibazo nakiyafise. Yara Bon, afite hari ukuntu abavyeyi baba bafise impuhwe z'abana babo. Avuga ati jewe umwana wanje namuteguriye ibi nibi rero nigagenda kuri uyu umuhungu nawe mbonye ntabifadika nk'ivyo je nshaka mbona afise donc les moyens financiers. Bon ngati yo ya vraiment sinshobora guta umwana wanje. Salut guys, muraho murakomeye, j'espère yuko meze neza, muguwe neza, mushimana ko natwe dushimana muri BI. Ni Gloria Munezero kuri micro, control yindi natewe iteka cyane ryo kwakira umuntu muri studio zacu, no mupfasoni asa neza cyane ashajije. Ndamuha ikaze muri studio, ndamuha ikaze aramutse abariko baratwumviriza hama dushe kuganira. Merci, ndabaramukije mwese. Ego. Okay, ngira nukubara ntavuze ngo uce kubwira ko widondore, nashaka ko wo kwivuga bakakumenya. Ego nitwa Dorothée Wendo igira neza, nkaba ndumudamu ndubatse, mfise umugabo umwe yitwa Igira neza Lambert, n'umwana yitwa Igira neza Hele Allegra. Yeah. No, atka uraryoherewe n'urugufise. Ukuntu deja nawe kurana ivuga uri proud. Uraryohewe cyane. Ego vraiment ndaryoherewe urugo rwanje. Nibaza ko ari ikintu ciza cyane gose kuko abantu benshi bamwe bariko baravuga nkuko ko uryoherewe navyo ni vyiza. Hama urumuririmbyi ari n'ibindirimbo mpimbazamana. Nibaza ko abantu basanzwe bumviriza indirimbo bahora bakubona barakuzi abarabe indirimbo surtout z'ama gospel. Nashaka kumenya Wendo, wavuze ko umugabo wawe yitwa Igira neza, atwa mugabo izina ryawe sige bon yagiye ko kubera umugabo wawe antuka canke musanzwe mwitirana? Oya yagiye ko kubera umugabo. Donc witwa Wendo? Nitwa Wendo Dorothée. None izina ry'ikirundi riri he? Ikirundi bon Wendo musanzwe ni izina risigura rukundo. Ego mugabo kandi ndi Congolaise d'origine, yo mpamvu nitwa Wendo kandi abantu benshi barakunda kumbaza ico kibazo. Okay, uri mukongo bon unashaka ko uvyivugira kugira je sindabivuge ko byanangaje cyane numvise kuri umukongolaise. Hari abakongomani baba baravukiye ngaho ugasanga ikirundi ni bakivuga neza mugabo uvuga ikirundi neza. Wabaye ngaho kuva kera umwana wavyakenze gute? Twa Jino tuvuye muri Congo nari ndi umubebe, mfise 5 mois.
urumva nshankurira mu Nyakabiga izikora ahantu ikirundi cyane kandi Igiswahili barakivuga mugabo patalma nko mu Bwiza yego wakuriye mu Nyakabiga urahaba ndahaba nshanja tuja mu Bwiza nshavira no kumenya n'Igiswahili avant none wavuga ikirundi gusa avant navuga ikirundi no twavanga Igiswahili mugabo cari giki mugabo ngiye mu Bwiza oh la la Igiswahili kiragwira rero d'origine congolaise mu ntara Buvira ni ngaha hafi ndakomenda kubaza ururimi muvuga mugabo urumbane avuye ururimi muto ururimi rw'Igikongomani abantu bo muri Uvira bavuga n'urundi igifurero ikibembe urabizi none nko je nzici wacu igifurero urakizi bavuga gute mvugisha nka kabiri two mvugisha utunutuke nko kuramukanya bashobora kuramutsa ati miyazi miki wishuye mija ndumva okay miyazi miki ubunye nzoza ndaramukanya miyazi miki na intro ngiye guhindura miyazi miki okay ni uva mu muryango w'abana banga ndakunda kubaza ikibazo cerekeranye n'umuntu ubuto bwiwe ngene yakuze kubera bari ryambere ndamwakiriye muri studio hari aho ushobora kuba warabivuza ahandi mugabo hari abatwumviriza bashobora kuba batakuze rero turashaka kumenya Dorothée ninde yakuze gute avuga mu muryango w'abana bangahe kugira tumenye histoire yawe kugira tudugire no kubindi byose tuhave tumenya najyari byajemo kugira ushike no kuba umuririmbyikazi wa gospel yaje navukiye mu muryango w'abakijijwe hama mva mu muryango w'abana batandatu turacafise abavyeyi bose papa na mama barahari abahungu babiri uwa mbere n'uwa nyuma jewe hariho grand frère grande sœur hama jewe ndi wa gatatu hama abandi batatu nyuma yanje rero urumva umukobwa bane n'abahungu babiri biraryoshe kubokera mu muryango w'abantu benshi ego biratujya bon ni vibe mu nzu ego mwakuze muri iyo vibe mwakuze muri proche canke mwakuze kiramutu na byake twakuze turi proche kwa famille z'abakongomani urazizi twama twakira n'abakuza abatante abakuzine urumva tuba turi nyine famille nyine abantu benshi mwigeze mukamwe mu Kongo muje kuba muri Kongo muri Kongo mwagumye ngamo mwigeze mwaza abavyeyi banye gituma bahisemo kuza kuba mu Burundi kubera yuko harabaye intambara muri 1996 intambara ya Kabila ego barahunga turazina ariko hari abantu tuzi ko après intambara barasubira iwabo bakagenda bagahunguka mwebwe ego mugabo papa na mama baciye bashima kuri mugabo bose n'abakongomani mama n'umurwandaise mama n'umurwandaise papa n'umukongomani muca muba mu Burundi donc mufise ama nationalité atatu CPGL CPGL kabisa mwe biraborohera donc mubaho mushatse muraba mu Burundi mushatse muraba muri kandi murashobora no kuronkana karanga muntu y'u Burundi ego ndayifise je deja kubera yuko wavukiye ngaha ndavyemerewe imyaka amazino vraiment kandi mu bebe okay hama kucerekeranye no gukura kwiga warize wizehe kucerekeranye no gukura twakuze neza atakintu na kimwe tubuzi muhira affection y'abavyeyi nize primaire nigiye kuri centre scolaire congolais secondaire kuri centre scolaire congolais université nayikoreye kuri BIU Bujumbura International University okay mbani sawa mbani congereza uravuga nawe umukongomani okay swat wabaye umuririmbyi ryari wahereye mu buto bwawe canke byagenze gute nabaye umuririmbyi kuva muri Sunday school nko nababwiye ko nakuriye umuryango w'abakijijwe misengeriye muri Fekabu Nyakabiga ndabo umuririmbyi muri Sunday school uko twakura tugenda twinjira mu makorale yabakuze mu nyuma rero ncanja muri team ya praise and worship hama boncha nsanga nanje ndabaye worship leaders mu bandi ndatangura kwitora rero kumbe ndashobora kuridinga abandi muri louange na adoration hama ndibuka muri 2019 rero naciye ntangura carrière yiwanje 2020 niyo nasohoye indirimbo ya mbere 2020 niyo wasohoye indirimbo ya mbere ugeze ku ndirimbo zitanu indirimbo zitanu guhera muri 2020 ni ukuvuga ko ku mwaka urashobora gusohora indirimbo imwe canke irenga biroroshe none byarakora inguvu bigenda gute uhavumbwira Saint Esprit arakurongora ko barakunda kubimbwira abantu dukorana ibiganiro bya gospel baririmba indirimbo za gospel à part Saint Esprit bigenda gute
premièrement kubisigura kuko indirimbo ya mbere kuko wasezeranye narafashijwe na eglise eglise yaransapotinze ndibuka ari evenement nakoze baca baransapotinga usanzwe uri umukristo wa kugira abarinde bahitamo kugusapotinga nuko umukristo waho kandi bavuga gute ari pratiquante ngira ngo niko cyane umwana wo muri chorale antuko umwana wahagenye nawe usanzwe bamuzi baca baransapotinga nakoze iyo ndirimbo ya mbere hama après amezi make ncandagira mariage tuja kuba muri Kenya n'umugabo ico gihe rero hamaze igihe ntasohora kandi indirimbo yarasanzwe aba muri Kenya yego yarasanzwe aba muri Kenya then tugarutse rero ncandakora izo zindi rero support yindi rero yavuye ku mugabo donc asanzwe nawe arakijijwe yego musengera hamwe kandi yego no kuvuga ko iyo kuko wasezeranye niyo ndirimbo ya mbere antuka ikintu cyose ari gishasha ntikibacorosha urumva même si eglise yagufashije nuko baba babona nibaza ko impano ufite muri wewe canke kwandika canke yari indirimbo nk'uwo atayizi wari kuvuga kubiki byari bimeze ko veti iyo ndirimbo nayironse nkiri umwana muto nta kintu na kimwe narinzi nk'uko tout simplement nari mvuye mu masengesho numva indirimbo iraje ibitero amacouplet amarefrain ndi enregistré mu gatelefone j'avais 13 ans ico gihe hama ndayimvishije umuntu wese agaca yirejeta akambwira ati indirimbo ntibaho kubera warasezeranye kuzobana nanje gushika kwiherezo naho inshuti zo gutaha abavyeyi bo guheba bo kwirukana Imana igacunga ati kumwe nawe sinzo kwigira ndaguhemukira ncanda yibika ndavuga ati sindirimbo sinze naho yajiva reka ndayihoze rero après igihe kanaka ivyo bintu byaragiye biramba ko mu buzima ndabibona ndavuga ati wow kumbe byane birashobora kubaho birashobora kuba ubuzima bwanje yari révélation Imana irikiragwa bizokuba ko peut-être dans l'avenir niko wari ubona donc naho inshuti zarigeze kuguta bagenzi baraguta narabaye rejeté vraiment famille alors bari contre bari pour umugabo côté nini yari contre na jewe aba journaliste rero ngaho tugira urusako Jean n'abandi bantu dushaka kumenya kugira abarinde bigenda gutyo wakuzura umwana ari muri chorale umwana ari droit genre ari ku murongo antuka umwana asenga abari umwana ari ku murongo kugira bigenda gutyo haba habaye uba wakoze ikigushikaho bakurojeta uba wakoze ikintu abavyeyi badashaka wakoze ikintu kiri contre abavyeyi je gusikintu cyagumye kinshigikira eglise yonyene mugabo muhira eglise narabitira kushikira mugabo abavyeyi bawe iyo batari kuri muhira no kuri eglise urumva rero impamvu ivyo bintu byose byabaye kubera iki abavyeyi banje ntibari bari kubona mariage kubera wari mu mineur wari deja nahejeje no kwiga na université ego papa aravuga ati uwo mugabo sindamushaka kubera aramugaye Jenny waza yuko yamugaye sinzi oya apana kumugaya genre no handicap kubera abavyeyi nukuri nta kibazo nakiyafise yara hari ukuntu abavyeyi baba bafise impuhwe z'abana babo avuga ati jewe umwana wanje namuteguriye ibi n'ibi rero nigagenda kuri uyu umuhungu nawe mbonye ntabifadika nk'ivyo je nshaka mbona afise donc les moyens financiers bon ngati oya vraiment sinshobora guta umwana wanje kubera urukundo rw'abavyeyi of course umuvyeyi abakunda kuri nivo yawe ababona yuko valeur yiwawe ngira ngo abayifuza ibintu birenze ku mwana wiwe yego ngaho ivyo navyo ari byo bariko baribesha kubera yuko ibintu nkuko bigenda kandi biratse yego we mugabo titan genre wari wumva ari bisanzwe narumva ari bisanzwe okay haba mvuga ikintu mwambarira hariho abandi bantu wakote canke wari uvuga uti kuko rumwigeme mwiza bon umumama mwiza asa neza nta bandi bariko barakuronda bavuga uti kandi ntiwari ushaje ngira ngo kiri ube désespéré ngo iki wari ukiri muto j'avais 24 ans même c'est 24 ans eko nanje nje ndiko ndabaza rero haba kubera ikintu wahisemwo kubana n'uwo muntu deja la famille est contre kandi kenshi umuntu numva yuko mariage y'abavyeyi batari pour kenshi ngo bifinisa nabi la plupart des cas ngo batagwaye benediction ndabizi ça dépend mugabo wewe kuri wewe
je impamvu nari convaincue ni kure ko Imana yari yaravuganye nanje kubijanye n'uwo mugabo wanje nyene. Alors ndavuga ati guhusha mu buzima kubera moyen kubera iki nta muntu umwe azifitira uyu muntu kubera n'abavyeyi banje ndabizi aho bageze ubusiko batanguye niko nyene nabibabwira kuko je ntibabitahura ndangati umugabo Imana yambwiye n'umugabo yansezeraniye ntibabitahura ati mama we yarantahura umugabo papa ntiyabitahura kubera papa wanje n'ubu ntakijijwe urumva rero nta ivyo bintu ntavyuza kumutabaza ngo Imana kweri nivyo ntubara izo ni wowe bazinataka kuri izo yeah then je ndahitamo ndavuga ati ntakunda ya n'amahitamo y'ubuzima bw'iwanje nagenda ku mugabo atari w'iwanje no kuri sinzobaho ndyohewe umuvyeyi wanje nawe nyene azoryoherwa kuri uwo munsi wa mariage mugabo apatangiye kumva umwana wari kwamererwa nabi bizomubabaza mugabo hazoca habiki rero namahitamo y'umuntu wese kugurugo gwiwe ndavuga ni napfa ni je nzoba mfuye nkize ni je nzoba nkize ndahitamo rero uko ntibari bari pour bari contre ndabikora je nyine. Et la famille, genre tes sœurs ou tes frères bose barababujije wakoze mariage uri wenyine? Yego toute seule? Yego fait état civil twayikoreye ino benediction cha tuyikorera muri Kenya kubera wari wenyine. Et sa famille alors? Famille yaraje ntiwagira ubwoba basi we ntiwigeze ugira ubwoba na gato? nyene ni hari kuryoherwa ngo cane 100% kuryoherwe ngo kandi kureye ko ari amahitamo yanje navuze ati ndazi ivyo ndimo. None kuri kote yawe hari hicaye nde genre kuko mariage hari abagenzi nyene bamwe nibo bashoboye kubona? Yego nzokurondera dukorane ikindi kiganiro peut-être pour le moment ivyo reka tube turabigarukirije ngaho kuko numva ari histoire ndende nibaza ko peut-être ashobora kwigisha n'abandi bantu kuko bon tubicishije ko nibaza yuko basi omwa Imana yarasezeranye nawe yarabikoze kandi tutwidahemuka byarateye imbere cyane byagumye byanka mu minsi ya mbere na dejubu mu minsi ya mbere nyine bon après mariage ubuzima ntibiba bworoshe niko abantu benshi babizi abantu bamaze kugira mariage barabizi ariho amezi ya mbere atoroshe cyangwa imyaka ya mbere bitoro mugabo Imana iri kumwe namwe antuka nta kintu na kimwe kitagenda neza ariko basi hariho ubu n'amahoro imuhira ni bon papa n'umugabo wanje no bofisi wiwakunda ibintu bimeze neza imuhira arakirwa nk'umukwe je ndagenda iwabo neza nukuri tout va bien. nibaza ko ngaho harimo rezo morale yoshobora kwigisha abantu benshi cyane n'atari yo twari ko turavuga ko nicyo twanavuze ko petite nzokurondera tugakorana ikindi kiganiro undi munsi mugareka tugaruke ku ndirimbo zacu navyo twari duhereye kuri iyo ndirimbo ya mbere après wambwiye ko support nyine yaciva ku mugabo wawe wahavuye wandika naho byaciye bigenda gute indirimbo zindi zivugana? Kuva kera nyene naguma mfise kwandika n'ubu nyene ndandika bivanye na circonstance cyangwa ndi mu masengesho ndandika indirimbo nkaca ndazibika. Alors musumye nyene ubwo njarambwa ati mbona umenga warahagaritse gukora angati je ngomba ndakufinance kureko arazi kiri muri jewe nyemeye ko gisinzira ko kiryama cyane supporting ndaja muri studio ndakora izo rero zigeza ijya yanyuzura my wish hamwe na how great ego hama then after zamaze gusohoka cara propose cyo kintu cha live recording ngati msike mbona live recording zimeze neza dukora iyindi ndangati nukuri I'm ready sponsor wawe ego no sponsor atesa kugira umusponsa umugabo wawe en plus akaba umusponsa wawe ego niyo twaje dukora iyo yindi na Shudia rero na Shudia uno musi tuje kugira tuganire kuri na Shudia maze 2 semaines sote il a fait bon 5000 combien de views bamaze ku abantu bamaze kuyiraba na Shudia nayo yavuye na Shudia nayo nyene kureko nibuka ibuzima naciyemwo nibuka ivy'Imana yagira nkorera ubuntu bwayo ivyo yavuganye nanje yarabishikije ntiyigera ibesha ntiyigeze imbesha no kuri yamyeri mu ruhande rwanje ca ndavuga naho ngomba nshingira inahe ya cankuramwo kwandika iyo ndirimbo. Okay, abantu batumva igiswahili canke ki genre ni kiki wavuze muri rya ndirimbo apart yuko urashinga intahe
le message ni yari wari kuyerekeza kuri bande? Le message nari jewe nyene ndiko ndivuga nariko ndavuga ko nshingira inahe kugira neza kw'Imana nshingira inahe ubuntu bw'Imana imbabazi zayo. Le message yari kuvuga ingene ndiko ndatestifyinga canke ndiko ndashingira inahe ivy'Imana yakoze ubwo buzima bw'iwacu. Uramaze imyaka ishika kuri 4 uri kurakora donc uri mu bintu byo kuririmba ni bihe ushima cyane kuba urimwo kuko nibaza ko ari iyo umaze kuba uri kuraririmba n'akazi kawe sivyo niko kazi urafite kandi kazi oya niko kazi ukora Paul mu mano uvuga urandika uraririmba niki kintu ushima cyane mu byo ukora donc ikintu utanguye kuririmba kuva ntanguye kuririmba ikintu nshimira cyane ndashima Imana gute kubera yuko iyo nkoze igikorwa cyo kuririmba like nsohoye indirimbo zisohotse na kintu kingera yuko feedback nziza zimeze neza abantu bambwiye ko bahezagiwe ndamaze kuronka témoignage abantu batari bake nk'ijya ndirimbo ko wasezeranye hari umwe yaragwaye depression yarayumvise arakira complètement that was a testimony atagiye kwa muganga psychologue bari bararusha iwabo yarasigaye yidroga urumva aca yumva ndirimbo ko wasezeranye yayumvise uko nyene aca arapfuka amaragwa hasi ararira après yahejeje kurira aca araba muzima byose birahera ego nta kintu kiryoshe nk'ico umuntu wese avuga ati nari mu bihe bitoroshe mugabo ndasubira kandi kumva guhumurizwa kongera kandi kumva intege narumvise indirimbo yawe irantera gusenga irantera intege narumvise indirimbo yawe canumva gushima Imana nanje ndibuka ivy'Imana yakoze ku buzima bwanje bica bintera nanje kumva no shima Imana en tout cas biraryoshye cyane kuko urumva iba ari feedback bon en tout cas n'amakommentaire meza cyane ibi intamba bon ivyo umaze kubona navyo udashima canke ibikugora cyane naho uri kurakora kuko akazi kose nibaza ko kagira ama bigenda neza n'ibitagenda neza intamba mitwa twahuye nazo nyinshi en fait bon sinozivuga ndetaye kure yuko turunyene muhura natwe nyene haro gucika intege ya bashaka gucika intege cyangwa gasanga ico kurakora nicagenze neza ntiwaronse resultat nk'iwari witeze yego hari igihe ukora nk'indirimbo ugasanga ntiwaronse resultat nk'iwari witeze ubwo ugacivuga none nkora iki sindabiheba je dois toujours avancer yego mugabo kandi ndashima Imana si byatari bizo Imana igumibana natwe bon nakandi nta numwe gushaka pressure deja avuga ati ndiko ndashama amahera yanje muri ibi bintu birahomba ndabiheze cyane numva byose bigenda neza kuri wewe urashima Imana uko biri ninde urifuza kuzokora ama featuring kuko mu ndirimbo zose numvise tumaze kubona abantu benshi bakora ama featuring iyo bariko bararirimba wowe urifuza kuzokora featuring canke wifuza kuzokora muri solo nyene niko oya abantu benshi barakunda kubimbaza mugabo nibaze ko igihe cacu kitaragera niyo mpamvu ntarabikora kandi nkuko je ndabivuga apa gusa kuba ndi umuririmbyi mpimbaza Imana ndakunda cyane kugendera na move ya Holy Spirit canke ya mpemu yera cambwiye gukora ndagikora rero pour le moment sindavyumva gukora ntazarakubwira umunsi peut-être vyoshika iyo uri kurumviriza indirimbo za gospel canke iki wiyumvira ko uwo wifuza cyane umuririmbyi wa gospel ukunda cyane gusonza abandi mu Burundi hamwe no kwisi ushaka babiri Jean niveau international no ngaha en tout cas azobimbwira okay oya ndindira zomye ko jewe je ndapreciate ibikorwa by'abantu mugabo sindigira niyumvira ngo ndakeneye gukorana naka oya mugabo indirimbo zabo ndazumse ndahezagirwa ziranyuzura mugabo iyo pension kuvuga ati wande ndashaka nzokorana naka nga mu Burundi sindavyumva okay ngaho nye ukurambira uwo wifuza kuzokorana nawe uwo ukunda nawe bon uwo wapreciate bien sûr bon uwo ukunda kuraba indirimbo benshi ndapreciate benshi vraiment ndapreciate benshi ntama wacu Apollinaire naho tubona ngasa nkaho yahagaritse gukora mugabo ndapreciate nge nakora afise umutima bikorana Pasteur Lopez Badudu abo bose yego urapreciate ngene bakora yego okay imbere yuko turangiza ndashaka kumenya gusenga umuntu adatahura gusenga ni iki kuri wewe
wokimusigurira gute n'ikihe kintu kimaze kukuzanira mu buzima bw'uti iki kintu vraiment personnellement ndagikesha gusenga first of all reka ndabivuge bike gusenga ni communication iri hagati y'umuntu n'Imana iyo umuntu ariko arasenga abakeneye presence y'Imana abakeneye kumva icyo Imana ivuga kubw'ubuzima bwiwe rero nta ubuzima bwose nabayeho nabubayemo kubera yuko harabayeho communication kumenya icyo Imana ishaka kubw'ubuzima bwanje nayo mpamvu habayemo kugira kuresista kuri ico kintu c'umugabo uvuga ati iki kintu Imana rero yarakimbwiye sindakiva ko antu ko ari convaincre warumva neza yuko ari ikintu cyo yego kandi nta bwoba nta gushidikanya gusenga biratuma umuntu agira assurance y'ibintu arimo avuga ati uyu muhamagaro ndimo ibi bintu byo kuririmba ndimo Imana yarabimbwiye Imana yambwiye ati niwo muhamagaro wawe ndavuga ati sinobivako naho haba arimo gucika intege kure ko harabaye gusenga harabaye kuvugana n'Imana donc ikintu cyose ukora wasenze ukumva ico kintu ugumuhagarirwa kugikora ni ikintu ciwawe yego hanyuma donc ico bimaze kukuzanira biramanze kunzanira amafruit menshi nko par exemple après avoir gusenga mpagaze kuri ico cambere après avoir gusenga Imana irambwira ati uyu niwe mugabo wawe niwe muzobana ndakigumako twarabanye ubu tumeze neza niwe musapota wanje iyo nari kubona aragiye kuwundi yagucambira ati ivyo bintu bireke namwe bizoshika turabizi umuziki wo mu Burundi na hamuja ngo ivyo bintu ntabiraba ntabikonta ambwira ati that's your gift nico Imana ashize muri wewe today is my supporter urumva nuhusha plan y'Imana kubw'ubuzima bwawe none dohote ko duhora tubona hari abo bitagenda nkuko vyari genre naho ubo warasenze ugasanga nk'ubu peut-être wewe waramwizingiriye ko vyaragenze uko onye muko ugasanga après ntibigenze kwa kundi nyene wari uvyiteze challenges zirashika mu buzima ibigeragezo birabaho mu buzima ugasanga ntibigenze nkuko wari ubishaka birashobora kuba atari igihe kure ko Imana nayo ikorana n'igihe so ati ntutangire Imana igihe yakubwiye canke murankunda kuvuga example y'ingene Yakobo yivyo mugisha yarawivyo mugabo ntaco wamumariye gushika igihe c'Imana kigeze aca tangura kubona rero ivyamo bya wamugisha par contre bya mugisha wari wiwe Imana wari wiwe gute kandi yawivyo umuntu Imana Imana yabwiye mama wiwe abwira ati umutoyi azoganza mukuru deja yarambwiye ati uwo muto umugisha n'ubiwe none ko wari umugisha wiwe mugakamutwara kandi yari yari umuntu asenga mama wiwe rero yashaka yuko biba ku bugombe bwiwe kure ko ni Imana yari yaramubwiye cyashaka yuko biba gihutihuti okay urakoze cyane ndashaka kuturirimbira abantu baba bakeneye ko bumva ijwi ry'umuntu personnellement ariko turiko turavuga muri tukavuga amajambo tubicisha amajambo y'abantu baba bakeneye kumenya ijwi barakeneye kukumenya barakeneye kumenya ama platform yawe ukoresha kugira ngo dushobore no kuca tubasigira ayo ma platform ukoresha bazoze kugufollowinga barabe n'ibikorwa vyawe mugabo avant ndashaka uturirimbire indirimbo niba ushobora kugira mixage y'indirimbo zawe zose ukabitira mu minota nk'umwe navyo byo bari byiza sinzi ko byokunda reka nkore iyi baba bariko bararaba muri iyi minsi nashuhudia wema wako nashuhudia upendo wako nashuhudia fadhili zako uwezo wako neema yako kuko wansezerani kutazokwigera kuri kumwe nanje kuko wasezeranye kuzobana nanje gushitsa kwiherezo. Merci. Kandi amen. Iyo ni sengesho gikwije nibaza ko byikwije. Sinzi ko ari cyo ntakubajije washobora gushikiriza abatwumviriza canke abakunzi bawe mu bikorwa woba wifuza gukora vuba cyangwa ndazi
ico ugiye gukora si byinshi mugabo abantu bashobora kuguma bambaza eske après ça hari ibindi bikorwa uriko uradutegurira ego indirimbo zirahari nyinshi nzogenda murazibona zizogenda zirasohoka vuba cane ubu tuzova ku mwaka canke ku mezi tuzoturabona nka zitatu ubu ni ku mezi si ku mwaka kandi après ivyo nyapa yuko nibaza ko urafise staff kuko umuntu aragira aragira nta management fise de l'entreprise sponsor wawe niwe wenyine nta management ufise nta management maybe nzoyigira mugabo ntayo mfise pour le moment ariko baratwumviriza niba babona yuko boshobora kuba interesse niba hari ico boshobora guterera kugira ngo ushobora kugera kure ushobora gushikana message zawe kure nibaza ko bobikora babwire rero platform ukoresha bazoje kugufollowing platform nkoresha de l'entretien nagomba ndabwira harabaye ikibazo kuri Facebook yanje harabaye ikibazo sinzi nimba barayivye sinzi nimba vyaragenze gute ubu Facebook hari irafise ikibazo kubera ko yari ifatanye na Instagram nayo nyine kigira ikibazo mugabo vuba gose bigomba bitungane mugabo kandi YouTube channel irahari Dorothée Wendo igira neza muzoca muklika muca mubibona hariho iTunes kuri iTunes irahari niyo platform fise Boom Player za Amazon ego Spotify ego donc ushaka kufollowinga ni Dorothée Wendo ego igira neza ni kariko Dorothée wakoze cyane urakoze